Bijya bintu Benturo n'umugenzi wanje kabisa ari mu bagenzi banje kandi rero bo mu city wacu hariya cyane gose. Bijya bintu yakoze birasanzwe birasanzwe kuko kandi ukabikorera mu muririmbyi nka Mokenzi tuzi yuko kenshi tunashindaga tunamubona ibintu bijya byose yerekanye muri jya cover tunabijua kwa Mokenzi lakini ni kubera ko byakoze ubundi muntu bitakoze Mokenzi. So sinibaza ko ari kosa yari gutuma aja mu mpimba ariko ikindi no musubira ko Benturo ego n'umugenzi ariko turabisilamu Benturo no muislamu nanje do muislamu umaze kuvuga ijambo ry'Imana ukavuga ko wakijijwe ukavuga ati jewe ndakiri Imana mu buzima bwanje hama ugacushira ko hashtag indi birakugaruka ko tu. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chaknya makucha mukibazana bisha muvuga muri industry Buja Flavor. Uko tuma tubikora reka tuze dukingurikira Imana hama dusubira dukingurira mwe bakunzi ba Buja TV bakunzi ba Bude. Yes, kuri mikoro kumwe na Beni behind the camera nuvuga ni Juma Professional. Uno musire turi kumwe n'umutumire witeka. Yes, nuvuga no mu rapper, no munahimba hip hop, abikora neza cyane nuvuga muri game ya +257. Yes, kumbere twamutubiga ngo tubaze byinshi kubyereke music, men afisi gikorwa kimaze kwa mbere amezi abiri. Yes, turaza kuyaga ko bikari ko byinshi mu byo shaka ko tuyaga tuza kuyaga kuvyereke umuziki n'ubuzima bwiwe asanzwe abayemo kuko n'umuntu wa mbere asanzwe akunda n'ama challenge ni Mr. Kingorongoro Kibada. Vipi mzee? Fresh mzee. Yaza neza? Awesome. Mr. Ile kama kawaida. Mr. Dear X. Mr. Ex girlfriend. Yeah. Mr. Block. Hurricane. Vipi sasa mzee? Fresh. Mambo mengine? Tunashukuru Mungu. Yes, unavuga umusikuri Kingorongoro no musi ni gute siku ya leo ni yaje? Ya umunsi nk'uyu umeze nk'indi misi yose navyuse neza nikashukuru Mwenyezi Mungu ndashima Imana kubera ko navyutse basi nakoze nyene ibintu nama nkora misi yose kupiga push up that's it. Yes, yanyoye icyayi ariko nje mbega Kingorongoro yanyoye icyayi. Nikibazo cyari buza kumubaza naka video gato nabonye igize gushira kuri stati. Sindi ko rigeze kwabona muri groupe ariko sinibuka. Nabonye uri kunywera ubuyi mu safuriya. Kingorongoro anywera ubuyi mu safuriya. Niko wabye. Kuko ndibuka muhira ntashe mvuye ku ishure za primaire nasanga bansigiye ubuyi mu safuriya misi yose. Sasa sinarinda kubushira mu gikombe kenshi ntasha ndabona wacubuye mukonyere abete n'ibintu wakuze ukora nibona ko menga ari abantu baba bavyakira nabi nka Kingorongoro afise uvuge zina rizwi cyane uvuga muri game ndi umuntu nk'abandi nkora n'ibyo abandi bakora nta mpamvu rero yo kuguma njya kure y'abandi kandi akubwira ati ako wakuranye nikajya nyene gusa ni cyiza nico twakora twese niko twabikuze tubime kamere y'umuntu nihindo. Yes, afise ukuntu umuntu agutekeye ubunjene cyane abavyeyi twe twakurira uvuga bugisagara gahi buje mu bwiza Jabe Buyenzi afise ukuntu bagutekeye ubuyi asiga ko tuntu turi tumakoko turi Nero gato turasuma koko twarabakuza n'induru mu irara. Twaragwandira isafuriya. Rero ndatujya nyene. Yego. Ture tumakoko ture. Baridi. Tutamsana. Yes, urabona yuko ari umuntu akubwira yuko jewe n'ubuzima nabayemo kandi numva menga ndi proud naho no bikora nkuze naho uzobikora biri imbere y'abana bawe urabona gatora kimwe. Cyane gose. Yes, ako nizere yuko si ibintu biba ari bimwe ni misi yose ariko vyama bimera. Cyane. Nukuri ka video. Ndakire kumya feedback akanya ka video irivuga ka video nyine nagakoze kubera ariko nyine telefone yari ifise umucana ugati reka genda bikora niko nama niko wama nyene ubu yuteswe muhira kunyura mu isafuriya umva ni kamere nashobora guhinduka kubera ko nyine nashaka nyine kuvyereka abantu ubuzima wibereyemo uri proud navyo byo wakuriyemo kuba ndabikora kimya umuntu abibonye agaca avuga ati wamujama kumwe Jomana ikitende kagenda bimwerekere si yose bimenye yuko namo ndabikora kabisa. Ndakire kumya feedback y'abantu banditse mu nyoko ndazisije nyene navuga nabayetone nakanguse mbega abandi vyagenze gute nta bantu banditse ba commentaire menshi cyane bakwandikira kwanza kwera ibyo bintu
nyene baranditse Kibada mani nibiki bigufashe kabisa ni ibintu nama nkora nezo kubibereka kabisa. Yes, ni Kingorongoro watubwiye ati ni ibintu wakuriyemwo, ni ibintu wasanzwe gukora, mbega n'ibindi nyene urabikora canke hari ibintu bimwe udashobora gukora canke ni kujya nyene mu buzima busanzwe gukora? Ivyo ntashobora gukora sinabikora, ibyo nafitiye ububasha nabyo nokora kabisa. Ivyo mfitiye ububasha kandi no musi wabikoze no musi ntawe yonyoye no musi nabwo wanyoye ariko je uzobona yego bishitse kabisa. Ariko urumva ko ari umuntu ari proud kuko akubwira yuko kijya wowe wibaza yuko abantu baba banka we kikube umunezero umutima, reka kugiheba gikore umutima wuronka amahoro, sije naga Kingorongoro. Ikintu shize kuri stati nikiba ari kibi mba nshaka wagishize ko ubibona nyene ikintu kenshi ibintu umuntu ashira kuri stati iba ari kamere kamere kiwe ikunda ibintu byo gusenga kabisa, ukunda ibintu byo gushwana sanga watutse abantu ku mastati cyane gose nuko rero kamere yanje ndishira ko tuntu twose nishakiye abaryoherwe nanje nitwengere nibatwenga nanje cyane nkavuga ati kubyo bya bindi byabaryoheye kabisa. Reka kumere tuje kuri music uno munsi yatuzaniye novuga Dear Ex yabuheruka yari atubwiye ati ex girlfriend. Why na ma ex bro? Unataka nini na ma ex bro? Unajua niko na ex season. Acha kunambia. Kuko ifuko mu ex azosubirana no mu ex we. Really? Ex ararudishana na ex wake. Ego. Iyi ni season afite niyo ndirimbo igiye kuza vuba. Canke nituramenya igihe cyayo. Sinovuga ko ari vuba ariko irahari muri gahunda irimo. Ex anarudishana na ex wake. Mbega wibaza ko bizameze gute? Mbega Jux azosubirana no mu ex wiwe? Jux utaweza kweli kaka? Jux yeti anamna wazee. Lakini unaona kwa nini tazikawezekana ex akaruchana na ex wake kabisa? Birashoboka. Gute ka Kingorongoro? Bibaho kweli? Ukaenda hivi. N'undi yagiye uko yazwe fenomene ntaraje nayo gamana kuri centre. Bumva umwe akaja gupaga sari undi agapaga sari. Ari abantu bakubwira ati aho kaciye ntihacugwamo. Umva washiye umugani si jewe abarundi bawuciye. Umva niko nako kantu nyine nashaka kugira ndaka sinzi ngano uga challenging ukazane ati ni ex yasubiranye no mu ex wiwe umva aho kaciye ntihacugwanko. Yesu akubwira ati aho kaciye nkari kwacu nkuko nyereka ingora ayikubwiye ati mbega ariko icyarimvira ati mbega kugira ngo umu ex asubirane no mu ex bivana n'urukundo baba basanzwe bafitanye navuga Kingorongoro yatugana n'amapenzi walikuwa urazi mu rukundo haragera igihe unapendana na mtu haoni thamani yako ntabona agaciro kajire kawe hama umaze kugenda kibuka ati ibintu naka yarabingirira ariko ngandi ko ndabibona na kabisa no kuri kwa Mungu ndabonye ubutandukana amapengo yiyo ndabonye ikintu kinogo so akaja hiyo akimvira ingene azosubirana nawe biga kubera ko ujya nyene bahebanye yararusha avuga ati jewe no kuri kwa Mungu hari yasinzosubirana kabisa kuko nagerageje kumuha kiyazi kuye ariko ntabwo yigeze azibona hama rero ukacuja hiyo ugapagasa ugapambana mu nyuma ujya nawe kavuga ati no reka basi nsubiza agatima basi ndamuramutse tu ka premier pas sali meze gute imisi myinshi bigaca bihurirana bigaca bifatana. Ivyo bintu ndifuza kuzohura navyo basha kuko nuvumenga umu ex amaze gutandukana n'uwiwe nuvumenga batosubirana. Je nuvumenga kuko abantu bamaze gutandukana kuko abantu batandukana singombwa basubirane ariko biraba. Nuvuga ni nk'igice kimwe kwijana ariko ga Kingorongoro si cyane. Birakunda kuba sana bakanubakana baratandukanye. Urazi umurapa umwe wo muri Tanzania yitwa Rosalie ndamubona rapa tena mukali sana na Juana na Weza umusheri bari kumwe ubu mu ex wiwe yari mu ex wiwe kandi rero ubu rero birakomeye sana barakundanye sana yani abantu washafikisha nata nyumbani washa kitu kinabaki yani ndoa tu kabisa ni ibintu bibaho tu urumva ko bishoboka. Mbega novuga ex season izo bimeze guti izo bari ivyo onye uvuga ati rero bazosubirana ni true story zo bugiriye abantu. Mbega ni naka ni muririmbyi zo novuga bazokwatinga muri clip ya Kingorongoro abantu batandukanye yes tubifate guti mbega bizo bimeze guti tange n'abantu zatuzi reka kumbere twirinze biro ga Kingorongoro turindire cyane gose kuko nigeza kubishitsa tu yes novuga tugerera ku bikorwa vya Kingorongoro about industry unaona mambo ya kwaje kaka? Mambo ni fresh urabona yuko kwa ufadhali kidogo afadhali kuko
support ziriho ndibutse za année 2016 uko mnalia kila siku yani unatumika sana kubera ko radio kwanza zilikuwa zimeungua, wasanii hakuna, wamekimbia kabisa. Kwa hiyo ilikuwa ni yani ni kutumikisha nguvu. Ndio maana wamonya ati ndirimbo nka ile za unaona kwa ziko na quality ziko vizuri, tunazisukuma tu ziende, lakini support ilikuwa hakuna. Lakini hivi ni afadhali ubu biragendeka kuko umuntu ashobora gukunda n'ikiganiro cyawe kuri Nuzeye kuri TV akagusupport kabisa, biroroshe abantu bararonka support nyinshi. Niyo mpamvu rero ubu biriko bigenda neza. Hari rero nuvuga ubutandukanye n'imyaka yahera. Yes, kumbereka twizire ko bizobandanya gucya cyangwa bizotera intambwe isumba iyi turi kungaho cyane gose cyane gose kabisa. Ariko hanini bavuga ko biva kuri mwebwe baririmbyi ka Kingorongoro gute ngo kwa hagati yanyu ifo konza mukuri bya bikorwa byiza, hanyuma mu nyuma n'amamedia basupporting, hanyuma habe nuvuga wa musaruro mwiza, nuvuga igishaka gitera imbere. Cyane bazi ibikorwa byiza birahari kandi biri en qualité, bimeze neza. Yes, uno munsi two turabona indirimbo z'abarundi baziplayinga novuga muri TZ, baziplayinga novuga Kigali, baziplayinga novuga muri Kenya, ariko ni nk'ibice 10 kwijana. Kera nico nivyo bice nitavyo twaronka. Twizere yuko mu myaka iri imbere ko bazora playinga novuga nibice 70 cyangwa 80. Cyane gose kuko ubu turiko turinjira kimya pole pole step by step, kuko kenshi uri mu za Kenya uyumvira umuziki wa East Africa usanga Burundi tabushize mu kabisa. Ariko uvuze umuziki wa East Africa Burundi usanga uragumva. Ariko twiravye Kingorongoro ni vya bindi hacabamo na vya bindi novuga kuri branding akomwe bw'abaririmbyi murondera babantu babafasha, novuga barondera ama connection cyangwa ni za collab tuvuga ziba zikenewe nko murakora nazo tari kirenga. Collab nazo nyene zirakenewe kuko umuririmbyi wo mu gihugu kanaka bafise abantu bamukurikirana biwe nawe bafise biwawe haba mugaca muhuza, bamaze guhuza abafana bacamenyana bavuga ati kumbe mu gihugu kanaka ari umuririmbyi kanaka akashaba mu supporting. Nuko rero dukoze collab nyinshi navyo nyene ni ikintu ciza cyane. Yes, kuvuga Kingorongoro afise collab yakoranye novuga no mu Tanzania. Urashusha kutwibutsa izina? Hariyo Country Boy, Baraka the Prince. Yes, urumva yuko ari muri bamwe novuga yashatse guca muri iyo nzira kandi byarazanye novuga umusaruro mwiza cyane gose. Yes, ko munyu twarabonye nabandi baririmbyi novuga nka Sadbi, Bafizo nabandi tumunyu bariko baraza kumbure nabandi baje bato bikurikiza bumva twobona umusaruro mwiza novuga Kingorongoro. Yes, ariko ku rundi ruhande abandi bagaca bavuga ati ngo mwebwe nta rukundo mufitani novuga muri game Kingorongoro. Kweli love ntabwo Mani ibintu by'urukundo wallahi ngo hakuna mapenzi kwa muziki wa Burundi. Wallahi hakuna love. Imagine nk'umuntu uzeye dufate nk'aba diaspora bari barakora sana kandi bari talentueux baririmbyi bari diaspora ariko ugaca usanga mu Burundi babo nta support baronka. Yazi no kuri kwimana ni lele love tu rwa rukundo kwa usanga ari ngaho unamuonesha support lakini akikupa mgongo unakuwa sawa unapuuzia. So ivyo bintu biriko bituma umuziki wacu zingama. Biriko bituma umuziki wacu zingama kuko yageje kuraba umuziki n'amahera. Sasa umaze kugufata ujya muntu yazanye amahera yiwe akawushira mu muziki ukamufata nk'ibinyama by'imbwa, ntabwo ari ikintu cyiza kabisa. Imagine nka Nuzeye umaze kumva za Nigeria ukumva Burna Boy mu diaspora Nuzeye David diaspora ugacuraba nga mu Rwanda ba Nuzeye ba Medina the Ben diaspora nuko batashi wabo basanga uruhari rwa rukundo hariho ya support platform irabafata ikavuga ati reka tuba supporting abantu kumbure bashaka kuduza ibendera y'u Rwanda canke rya Nigeria mu bindi bihugu numva nuko baronka support bikagenda neza kabisa. Nk'ivyo rero urukundo tusiseme tuko wao wasanii wenyewe tunakutana nao hapa ku mapave, atuseme tuvuge muri rusange si wapa tuvuze muziki w'u Burundi n'abarundi bose wherever aho bari hose kabisa. Hivi hapa Burundi ukisema bana top 10 ya wasanii wa Burundi utakutana mu diaspora hayumo ugacusanga mu diaspora mushize mu yindi category yaba diaspora why kandi ari umurundi ni kumukumira kandi ari umurundi ayo n'amakosa. Nuko rero ikibazo cy'urukundo
kirakenewe cyane vuga bagikemura ego yes na cyane cyane kumbure bibaye byinshi urukundo rukaba rwinshi bakarukora bakagubaka turabona ko twotera imbere twotera indi ntabwe kuko bakabwira ati umutwe umwe wigira inama kandi bakabwira ati ngo inyo fait la force tugiye hamwe nuvuga twotera imbere nuvuga kingorongoro yes ariko nizere yuko bizoza buke ko turabona ubunye turabona kingorongoro arakundana na Madiba the classic turabona nakana nakabara turabona yuko hari partnership fulani byo bananya gutyo byo yeah ndi kumwe nabo neza gusa ibintu by'urukweganya pan barabiza gusa tukuna fresh ndibaza n'amakolabo murayabona kabisa ibintu bimeze neza cyane amakolabo atandukanye n'abaririmbyi batandukanye uko wewe mwenyewe kabisa ya wewe nta na kimwe wewe unafanya kazi yako mambo mengine baadaye yes kumbe bizo kwa magutyo reka tuvyakire ko bizogenda neza cyane sivyo ariko nanifize ko uwambwira ikintu gato kuko turabona umenga hari ikindi kintu cyavutse nuvuga cyavutse muri industry icerekeye abaririmbyi babiri sinzi ko ari cyo ugenze cyuvuga kuko abaririmbyi bose barafite ikintu bakigiye barakivuga nuvuga abaririmbyi babiri yari ni Mokenzi hamwe na Benturo sinzi ko ari ikintu ugenda uvuze kumbere Benturo yaragize amakosa ariko kuri ndi ruhande kuca twiyumvira nuvuga gakingorongoro nka uri umuririmbyi byari bikwiye nkuko ko ari abaririmbyi musangiye akazi ko ibintu bikaba birebire canke byari kugenda gute kubibona ku ruhande rwa bijya bintu Benturo n'umugenzi wanje kabisa ari mu bagenzi banje kandi rero bo mu city wacu hariya cyane gose bijya bintu yakoze birasanzwe kuko kandi ukabikorera ngo umuririmbyi nka Mokenzi tuzi yuko kenshi tunashindaga tunamubona ibintu bijya byose yerekanye muri jya cover tunabijua kwa Mokenzi lakini ni kubera ko byakoze ubundi muntu bitakoze Mokenzi so sinibaza ko ari kosa yari gutuma aja mu mpimba ariko ikindi no musubira ko Benturo ego n'umugenzi ariko turabisilamu Benturo no muislamu nanje do muislamu umaze kuvuga ijambo ry'Imana ukavuga ko wakijijwe ukavuga ati jewe ndakiri Imana mu buzima bwanje hamugacho shira ko hashtag indi birakugaruka ko tu ya birakugaruka ko kuko ndibuka kibikora narabona amakomantere y'abantu bavuga ati mani kubera iki unafanya vitu kama hivyo hii hashtag itoe basi mani itoe basi tu hashtag uzoburangije yashyize ko hashtag y'Imana ari hashtag yagize sinzi ko no bisubira mu ngaha kumbe niba mukwegeye mbo sinzi ko ari yamukwegeye ariko ijya hashtag ni janye ni jambo ry'Imana umva ivyo kuri ico vraiment nuko kwa Mungu sindamushigikiye ariko Mungu amjalie n'umuhungu nkanje nanje jo unashobora kunyumvayo ariko nabandanya senga Imana subire ku Mana yiwe ndazi Mungu ni mwema kila siku kabisa Imana byomugarukako irababarira ya irumvira ibintu byose so nuko rero anaza akarudia kwa Mungu wake na akamnani akatubuna mambo akakwa fresh sana mambo akakwa fresh ya Yesu kuruhande rwa Mokenzi naho gumize gute Mokenzi nibijya nyene bisa ndafanyaje Mokenzi kashamu yashingishije urubanza lakini mda mwingine hari abantu uvuga bivanye n'ama comment y'abantu bagenda baravuga arandi bavuga ati nivyo ari kwiye ko bijana uvuga mu butungane direct kumurengera nivyo bitari byiza tu lakini bijya bintu kwa ile cover ari mafoto tuzi ya Mona atunayajua ni benshi cyane uvuga batawe gutandukanye niwe nyene ya posting yes ariko ni benshi babitawe gutandukanye benshi bavuga ati Benturo baramurenganyije cyane bagati Benturo yarakwiye guhanwa kuko yaramurengeye Mona ku ruhande rwawe nuvuga wangeongea wakaombana msamaha kabisa kama wanamuziki basangiye umwuga muri game hakaboneka na rwa rukundo tutuvuza rukaba kupitia wasanii wenyewe wakaita ma legend hapa wakaita ma legend hapa wakaikalisha wakaongea mambo kwa fresh kubera ko biragoye cyane birashika ni challenge tuzinakuaga kabisa ndibuka cover ya ntuze ya cover y'indirimbo yanje nakoranye na Sapi twasumba zose nafashe Nick Minaj ndabishira cover sio kusema alikuwa anavaa sikuvuga yuko yari yambaye yikwijea lakini sasa unataka Nick Minaj akuje hapa kuni nani kunyitwarira cyane ngo abandi bagore cyangwa abamama ngo bazi bavuga ati ngo warenge akarimbi abamama bose inawezekana kwa sababu
yule ndo game yenyewe imo ndani kabisa, anazoea anaposti vile kila siku. Kwa hiyo kuposti vile sidhani kama pako shida kabisa. Labda tukamate mtu mwenyewe tunajua anapenda kuvaa vikwembe kama tumwambike vija kabisa, ndio inakuwa sio vizuri kabisa. Kwa tuzi Nachangia kazi. Mokenzi, she's my sister. Tena napenda gisi anafanya kazi kuna morale nini. Lakini zile picha tunazizoea kwake kabisa. Haingepashwa kwa vile. Tena tunamzoea tu, tena kuvuga yuko ari umuntu adafisa makode mu mutwe n'umuntu yirekura. Niko bien. De façon zile picha hata tukiziona tunaona tu fresh tu kama mzungu. Lakini mda mwingine ile picha Bentura ametumia tunaona kama yule mwanamke alikuwa na mimba. Sasa zingine mda mwingine Mokenzi hakupendelea iwe hivyo, tuseme aje. Mokenzi anaga mtoto? Siwazi kama ana mtoto kweli. Kama ana mtoto kumbure ni ndoto bariko baramurotera. Amuronye. No kuronka umwana n'umugisha ikintu kitana ikintu cy'akamaro cyane. Byose birashoboka. Ariko kurundi ruhande cha tugaruka Bentu nuzenya sorry novuga Kingorongoro ati mbega kucumenga nome amikaro menga ntacimazi ntacimamariye kuko tubona umenga byari kubanza guca muri amikaro menga amikaro ntacimazi na MC menga ni stati gusiringa kumbure nibashatse bajya nyene bashingishije urubanza nibashatse kurucisha muri amikaro babonye ati reka tuje hejuru kumbure amikaro ashobora kwinjiramo famille ya Benturo cyangwa famille yande bigaca byinjiramo bikaba ibintu birebire avuga ati reka basi tuje hejuru batwumvirize leta ntayo kabisa reka kumbure tuvyizere novuga Kingorongoro ko bizoha bibinduka sha iki Burundi byakiruko nyene reka turindire mbega nuzo kwitoza kwitoza uza kwitoza ariko urashigikiye abatora ya Mikado Muzisi cyane gose yeskumbure mu bandanye musapoting novuga ibikorwa vya Kingorongoro mbega nikiye jambo kumbure abwira novuga muri rusange abakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi novuga bakurikorana ibikorwa vyiwe urukundo haba urukundo the first urukundo kuva mu bafana ibintu byo tugwi Uburundi ni butoyi cyane kabisa ntibitubereye ntibinadukwiye vraiment tuzosanga umwe yatwaye yikumiri isorosoro ivuga dutora byose dutwara bikwiye umufana umwe abafisa abaririmbyi agera kujana sapoting gafana Dani byo byiza cyane kabisa yesi team kanaka sishobora gusubscribinga kuri channel ya Kingorongoro it's not good mambo sio vizuri mambo kama sio vizuri ariko twizere ko bizogenda neza cyane arara abandi batavyakire neza bivanye n'ukuntu Mr Champagne yavuze muri Tanzania ko atarukundo ruhari ariko ku ruhande ko twumvise umengo urabishigikiye yavuze nivyo love kabisa love bado inakosa kandi ikintu cyose kitari mu rukundo ntigitera imbere yego cyane gose kuko Imana ibiri hagati yacu hari ahantu hose hari urukundo Imana ibiri nabaha itakuwa fire so kwa hivyo tukikuwa na upendo Imana irashobora kururutsa ikintu hagati yacu kabisa kagisabikana neza kabisa kandi ibintu byose bikagenda fresh yes kumbere tuvyizere ukonye ko urukundo rugiye kuboneka navuga hagati y'abaririmbyi n'hagati y'abafana wowe uri umuririmbyi cyangwa uri umufana ubonye indirimbo ya kanaka ukaba the first mu kuyisupportinga hama tukaronka za views nyinshi ziba ziko ari ama views amwe amwe twifuza yuko ava ku bafana ba Kingorongoro ariko ko natuzi yuko abafana ba Kingorongoro badahuze n'abafana ba Madiba gusanga kiraba ikibazo iyo ni example nari ntanze ariko ndagushimira kandi novuga Kingorongoro mwakoze cyane yes kumbere mukurikirana n'indirimbo iri kuri YouTube channel yitwa gute Dia X hama na Instagram ayo yitwa gute muri page Facebook Kingorongoro Burundi Instagram hama Facebook ni Magic Soldier Kingorongoro Twitter ni Kingorongoro 257 WhatsApp ni kujanye abajabara tinya ba diaspora toaramba hapa we au pedi zipo kwenye bio yangu tena wewe uko singwe uko singwe mimi niko bien clôturé mzee acha kurabi barankuroti kabisa uri fresh arafese umujejwe ati rero aruvuza ati piko nyimbo zako ziko waruvuze ivyo nimero zirajya kuri nuze kuri Facebook yanje zirazibona cyane kabisa ni nimero z'akazi ari ushobora kumandikira nta kwishura ko yarabivanye n'indi nimero ziyo afise nimero zishika kuri 3 yesi bivanye n'abafana sanzwe afise ndagushimira kandi navuga Kingorongoro urakoze cyane kandi ndishimye kabisa tuzosubira rero inshallah imana ikunze kumwe na Benny kuri micro behind the camera Juma Professional ntibagire subscribe bye bye